Yesu ashimwe cyane. Dufise umutwe w'amajambo uvuga ngo hari ubushobozi bw'Imana nzima bukora mu ntege nke zacu tukaba abakomeye. Yesu ahimbazo cyane. Hari Imana idushoboza, hari Imana ifata abanyantege nke ikabagira abanyenkomezi. Hari Imana ifata abari badendebukiwe ikabakomeza. Hari Imana ifata abari bagiye gupfa ikabaha ubuzima. Muri izo ntege nke nyene tuba turimwo niho tugenda tubonera ukuboko kw'Imana. Kuko niho Imana izigakora tukabona ko Imana yatugiriye neza. Kuko hari aho Imana yoseruka mugabo ntubone ko ari Imana yaserutse ariko ukabona ko ari wowe wari ubishoboye. Hari aho Imana yoseruka ariko ukabona ko ari kubera uri incabwenge atari Imana, ukabona ko ari wari ubishoboye. Ariko muri ivyo byose Imana iratureka tukaba muri izo ntege nke nyene, muri za ntege nke ikaza ikadukurayo ikatuha inkomezi tugasubira tukaba bazima. Haleluya. Icibishaka nuko ishaka kwicubahiro cayo cyamari cayo nyene igihe cyose, kuko yo yarirahiye ko atawe bizosangira icubahiro cayo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Tudatebye badushirire ko umurongo w'Abikorinto ba mbere igice ca mbere, turahera ku murongo wa 27. Ariko Imana yatoranije ibipfu byo mu isi ngo imaramaze abanyabwenge. Yatoranije ibipfu byo mu isi ngo imaramaze abanyabwenge. Inaco gituma usanga muri ubuzima tugenda turabamwo igihe cyose umuntu yibaza ko ashoboye ariko asanga adashoboye. Kuko iyo usize ku ruhande udushoboza uza gusanga udashoboye. Iyo wibaza ko ufise ubwenge rimwe na rimwe usanga atabwenge ufise. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko murazi ko hari abo twitwa abanyabwenge biyisi, ariko ugiye kubaraba neza ukabitegereza imibereho yabo, ubuzima bwabo babayemwo, ugasanga by'ukuri si abanyabwenge ahubwo ugasanga barapfuye. Yesu ashimwe cyane. Kuko batagira ubwenge. Kandi Bibiliya iratubwira ngo itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Kristo, kuko Kristo ari we bwenge nyakuri. Amen. Ngo imaramaze abanyabwenge kandi yatoranije ibinyantege nke mu isi ngo imaramaze ibikomeye. Ni naco gituma uno munsi turi hano twara abanyantege nke. Ni naco gituma uno munsi twese umwe wese arazo yavuye. Iyo twibutse imbabazi z'Imana turavuga ngo ntivyari bikwiye ko mparigwa. Iyo twibutse ukugira neza kw'Imana umwe wese aravuga ati ivyaha nari narakoze sinarinzi ko Imana yombabarira nkitwa umwana w'Imana. Ariko uno munsi turabana b'Imana kuko Uhoraho yatugiriye neza. Kuko ataje gutoranya abakomeye n'abahambaye ariko yaje gutoranya twega abanyantege nke, twega abafise imitima imenetse, ari twe yaje gutoranya. Ni naco gituma uno munsi turi hano dushima Imana ko yatugiriye neza. Haleluya. Yatugiriye neza. Mu bisanzwe ntitwari tubikwiriye, mu byo twari twarakoze, mu byaha twagenderamwo, mu ngeso mbi twari dufise, ntitwari dukwiye kwitwa umwana w'Imana. Kwitwa umwana w'Imana bifise agaciro kanini. Kwitwa umwana w'Imana biruta ibindi byose twumva tworonka muri nosi, kuko kwitwa umwana w'Imana tuba dufise byose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo yatoranije ngo kandi nivyoroshe byo mu isi nibikengerwa mbere nibitariho Imana yarabitoranije ngo ititure ibiriho. Haleluya. Ya sizeho ibitariho ngo kugira ititure ibiriho. Iyo ni Imana ifata umuntu w'umunyantege nke ikamugira ubuhambaye. Iyo ni Imana ifata umuntu ubwiwe yabona ko atarabibereye, mu gihe ubona ko hariho ibyo udakwiye
nico gihe Imana yo yibona ko ukwiriye ubuntu bwayo, nico gihe Imana ibona ko ukwiriye ukugirirwa neza nayo, Imana ikaza ikatugirira neza. Mu gihe abantu babona ko utarubibereye cyangwa utarubikwiye, nico gihe Imana yoyo iza ikakugirira neza bikagaragara. Haleluya! Kuko abantu turabisha amaso, kuko iyo turabisha amaso y'umubiri, ariko nagira ndakubwire uko abantu baraba siko Imana yoyo iraba. Haleluya! Siko Imana iraba. Imana ifise uko ikubona, ariko abantu bafise uko bakubona. Kandi Imana ifise uko ugaragara muri yo, ariko abantu bo babona kumenga bo barabona ukundi kuntu bagaragarira. Muri we barashobora ko babona kutakazoza ufise, ariko Imana yo ikubona nk'umuntu w'umunyenkomeza hambaye. Haleluya! Kuko Imana itaraba nk'uko umwana w'umuntu araba. Ni naco gituma yafashe ngo ibiriho irabititura bibaho nk'ibitariho, ariko ishiraho ibitariho biragaragara. Haleluya! Hari ibitagaragara muri wewe Imana yahishije muri wewe, ariko inyuma yo kwemerera Kristo ko aganza ubuzima bwawe, ivyo bitagaragara nivyo bigiye kuzogaragara, ushigara ugaragara nk'umunyenkomezi aho wari umeze nk'umunyantege nke. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Aho wari umeze nk'umuntu yashingiwe akarimbi, niho bagiye kubona uburimbi bushinguka, Kristo agukoresha ibikomeye. Haleluya! Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Amen. Abantu bobo barafise ukuntu batubona. Iyo umuntu akuraba, akaraba aho wazananye, akaraba amashure wize, akaraba umuryango uvamwo, arashobora kudetermina icuri canke icuzoba. Haleluya! Akadetermina ngo uyu ndiko ndaraba ndabona ko atakica azovamo, ndiko ndaraba ndabona ko atahazoshika. Ariko ndashima Imana yoyo muri izo ntege nke zacu nyene zukubaho kwacu, yoyo itubona nk'abanyenkomezi, yoyo itubona nk'abantu bafise kazoza keza. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Naryohewe n'amajambo ari mu gitabo ca Samweli. Dawidi agiye kuzana ingoma, agiye kuzana ihema ry'Uhoraho, isandugu yayubakiye ihema kugira ngo ayishire i Yerusalemu, kugira ariho isandugu y'isezerano ishobora kuba ibeho itabaye mu gahinga, kuko yari imaze igihe kinini isandugu y'isezerano, isandugu y'Imana iba mu gahinga. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Nagira ndababwire ngo hari ibizoba kugira we utabagwa. Mu maso y'abandi bikaboneka ko ari bibi, ariko imbere y'Imana yo yateguye kugutabara. Abo twari kumwe kare nababwiye ngo kuba turi Bujumbura sigihamana, n'ubuntu twagiriwe. Haleluya! Nuko Dawidi agira igisirimu kinini cyane kirekire, afata isandugu y'isezerano, bafata imikogote y'inka bayiterekako aho bitigeze bibaho. Uhoraho yari yarabwiye Mose ati isandugu y'isezerano mu kuyitwara muze murondera Abalewi babiri imbere abandi babiri inyuma, n'ijya biti byari bifatishije bagende bayireruye. Ariko Dawidi we arondera umukogote nk'uko Abafilisitiya bari babigize, bamaze kunyaga isandugu y'isezerano batera ibyago, barayisubiza bayitereka ku mikogote y'inka irayizana. Dawidi nawe yigana ingeso z'abandi, nawe aterekako arazana isandugu y'isezerano. Amaze kuzana isandugu y'isezerano, isandugu y'isezerano ikiragenda, inka ziko ziragenda, abantu bahimbawe nuko isandugu y'isezerano igiye gutaha i Yerusalemu. Nuko uza araza arunguruka, afata isandugu y'isezerano igiye gutemba, uza araza arayiramira. Mukuru uko kuyiramira asa n'urungurutse mu isandugu y'isezerano, Uhoraho aramuhwikira
ngo apfira ngaho. Amaze gupfira ngaho, Dawidi amaze kubona ivy'Imana ikoze. Haleluya. Nagira ndababwire ngo uko abantu bakuraba siko Imana ikuraba. Imana ifise ukundi kuntu ikuraba. Nuko Dawidi aritegereza muri abo bantu bose bari ngaho, hari umugabo yitwa Obudidomu. Uwo mugabo nkeka yari yaraciriwe ko amateka, yari umugabo wo gupfa. Dawidi aravuga ngo isanduku y'isezerano ikoze ibi, uzagiye kuyiramira arapfuye. Isanduku y'isezerano sindayijana muhiri wanje, nabanje twoshira, nabanje bose bohona. Isanduku y'isezerano nije kwa Uza, ije kwa Obudidomu. Obudidomu mu yandi majambo yari uwo gupfa n'uruvyaro rwiwe. Obudidomu kubw'ubukene yari afise, yari uwo kurimbuka, ntiyari uwo kubaho. Kuko Dawidi atinya kujana isanduku y'isezerano iwe, nuko yatinya ko yohava apfa n'umuryango wiwe. Ariko abona ko bikwiye ko Obudidomu ari wapfa. Haleluya. Nagira ndakubwira ngo ivyo abana abantu bakwipfuriza sico uzoba, ariko uzoba ico Imana yagambiriye kuzoba. Haleluya. Uzoba ico Imana yateguye, kandi ico Imana yateguye ntuzaho izogicisha. Ishobora kugicisha mu ngorane, ishobora kugicisha mu bibazo, ishobora kugucisha no mu bindi byose wabona kumenga ntivyari kwiye kubicamo. Ikaguhagurukiriza abantu bakakwanka, ikaguhagurukiriza uwo muvukana akakwanka, ariko ikigucira inzira kugira izogushitse kuca yakuvuzeko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana itaraba nk'uko abana b'abantu baraba. Ngo nuko isanduku y'isezerano imaze kugera kwa Obudidomu, ishitseyo ngo isanduku ija mu nzu kwa Obudidomu. Ndiko ndibaza ukuntu Obudidomu yari yibaza ngo isanduku imaze gushika mu rugo iwe, ukuntu yibaza uko bigiye kugenda. Haleluya. Haleluya. Hari igihe ibigaragazo biza mu buzima, hari igihe ugira ibigaragazo, hari igihe uba mu ntege nke, ariko ariyo nzira Imana ikirategura yo kugutabara. Isanduku y'isezerano imaze kugera mu rugo kwa Obudidomu, haba umugisha. Haleluya. Haba umugisha. Kwa Obudidomu yari umuntu yari yaraciriwe ko amateka mu bandi b'Isirayeli. Novuga ngo yari umuntu w'umukene, ni yarimye ntiyimbura. Dapre ivyo Bibiliya itubwira. Niziwe ntizavyara, inka ntizavyara, ntama ntizavyara, imirima yiwe ntiyamera. Ariko Bibiliya itubwira ngo isanduku y'isezerano imaze kugera mu rugo kwa Obudidomu, ngo nuko inka zari zarazivye zose inda, ngo Uhoraho ngo aziburura inda z'ibitungwa vyiwe, ngo zose zitangura kuvyara, ngo imirima yiwe ngo itangura kumera neza, ngo imizabibu itangura kwama. Nuko abantu ngo bagenda babwira Dawidi ngo erega ya sanduku y'isezerano kuvishika kwa Obudidomu, ubuzima bwarahindutse. Haleluya. Ubuzima bwarahindutse kuva ya sanduku igezeyo. Izitavyara ubuziravyara. Haleluya. Imirima yiwe bimeze neza. Bibiliya itubwira ngo Dawidi ngo acaragenda, ngo akurayo isanduku y'isezerano. Mbega yayikuyeyo kubw'ishari canke yayikuyeyo kubwo yari yumva ko yoyijana muhiriwe? Yayikuyeyo kubw'ishari. Haleluya. Haleluya. Nagira ndakubwira ngo harabugiye gutera ishari kubwo Uhoraho. Harabugiye gutera ishari kuko Uhoraho yakugendeye. Harabugiye gutera ishari kuko Uhoraho yakugendeye akagukura muri izo ntege nke zawe, aho abantu bakubonera abasigaye bakubonera ahandi hantu, kuko Uhoraho yakugiriye neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu akugendere muri izo ngorane zawe, Yesu akugendere mu bibazo vyawe, Yesu abe mu rugo rwawe, Yesu abe mu rugo rwawe, amateka yawe ahinduke. Ivyo bakubonamo nk'intege nke bisigara ari binyenkomezi. Aho bakubonaho kuri umunyantege nke basigara babona kuri umunyenkomezi. Mu byo bakubonamo kudashoboye basigaye babona kubishoboye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Imana yacu irakomeye cyane, niyo kwizigirwa. Hari n'igihe tuba mu bigeragezo kubw'icaha dushobora kuba twarakoze,
kuko twataye Imana yacu. Ugasanga umuntu ari mu ntege nke swat z'umubiri kubw'amagwara, tukagwara, tukaburanirwa, tugahomba, intege nke z'ubwoko bwose. Kuko icyo umuntu cyose adashoboye n'intege nke ziba ari intege nke ziwe. Haleluya. Ariko nagenda kubwire ngo aho niho Imana itugenderera. Iyo habaye kugira umutima umenetse, iyo habaye umutima udeklara ukavuga ngo naracumuye, cyangwe umuntu akagaragaza intege nke ziwe, arakira. Yesu yabwiye abafarisayo ngo rega sinaje kurondera abakomeye, naje kurondera abagwaye. Ngo kandi nta kamaro kuko ukomeye yorondera muganga, ariko umugwayi ni warondera, ugwaye ni wakenera muganga. Amen. Yesu ashimwe cyane. Muri izo ntege nke zawe nyene niho Yesu ashobora kugusanga akagukomeza. Niwite kucuri, niwite aho wavuki, niwite niwite ko ku mashure wize, niwiteho ndetse umuryango wawe. Hari abantu baraba akavuga ati mundavye mu muryango nta numwe ashobora kumfata ukuboko kugira nzamure. Kukubera twese mu muryango nta nuha uwundi ivy'ijoro rimwe, nta nuwo fasha uwundi umunsi umwe. Twese turi bamahwera, twese ntidushoboye. Ivyo rero ntuvyiteko. Hejuru y'ivyo vyose mubona ko mudashoboye, hariho Imana ishoboye byose. Hariho Imana ishoboye byose. Hariho Imana ikiza, hariho Imana ihezagira, hariho Imana ikomeza. Uwari umunyantege nk'akaba umunyenkomezi. Nico civugo dufise uyu mwaka, la multiplication. Kandi tuzogwira kuko Imana ari yavuze ko tuzogwira, kandi tuzokomera kuko ari Imana idukomeza. Haleluya. Reka turabe amajambo y'Imana ari mu Bacamanza 10, turahera ku 13 kugeza ku 16. Abacamanza, okay. Yamara ko mwamvuye ko mukaja gusaba izindi mana, nico gituma nongera kubakiza. Kuva ku Mana n'akaga, kuva ku Mana biradutera akaga kanini. Nimugende mutakambire za mana mwitoranirije, abe arizo zibakiza mu gihe c'amagorwa yanyu. Bantu b'Imana, nagenda babwire ngo ico uzokora cose, aho uzoshika hose, n'ivyo uzoshikako, ntuze wibagire Imana, ntuze wibagire Yesu. Hari igihe abantu gusenga twabigize umugenzo, gusenga umenga si ubuzima, gusenga tukabigira umugenzo, ariko gusenga kutatuza gukora ibyaha. Tukaba mu ishengero turabanyabyaha, twarakijijwe dufise ingeso mbi, na nuno munsi zingeso ugasanga turacazifise. Twarakiriye Yesu dufise ingeso mbi zatunaniye guheba, na nuno munsi izo ngeso tukazigendana. Warabesha, na nuno munsi uracabesha. Ivyo byose umenga ntaco bikubariye. Ariko nagenda kubwira ugusenga kutagiramo ubuzima kuba gupfuye ubusa. Aba bantu biyitirirwa ubwoko bw'Imana, aba barabisirayeli b'Abagiliyadi, bari abantu bitirirwa ubwoko bw'Imana. Ayandi mahanga yayabona nk'abantu bitirirwa ubwoko bw'Imana, ko ari abantu b'Imana, ariko bo muri bo Imana bari barayihindiye hanze. Bari bameze nk'abantu b'Imana mubababona, ariko atari abantu b'Imana. Imana barayihebye. Niko nuno munsi abakristo buno munsi tumeze. Turitwa umukizwa, mugabo tukaba abakizwa batagira ubuzima bw'abakizwa. Tukitwa abakizwa bafise ubuzima bushushanywa n'ubw'abapagani. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko dimanche turasenga, igihe cyose turasenga, ariko biradusaba ko duhinduka. Kuko iyo tudahindutse bidutera akaga, kuko iyo tudahindutse
bidutera ingorane. Ni naco gituma muzoza musanga kenshi ubuzima bw'abakizwa kenshi budahinduka bw'amahahandi. Twamamwa bwa ubuzima budahinduka, ubuzima bw'amari bwa bundi nyene. Kukubera iki? Rimwe na rimwe si kubera icaha, ariko hari igihe rimwe na rimwe nahone bishika kukubera hariho ivyo tutavavanuye navyo. Amen. Kandi ivyo rero kudakizwa neza navyo bikadutera icago. Ntukijijwe kandi ntupaganye. Nimwe Yesu yavuze ngo kutabize canke ntukonje, kubaye akazu yazi ngira nkudawe. Haleluya. Aba bantu bitwa abantu b'Imana. Tubandanye ku murongo wa 15. Abisirayeli bishura Uhoraho bati, twaracumuye koko, none nutugire uko ugomba. Mugabo wemere kudukiza iri rimwe gusa. Haleluya. Aba bantu bari batewe n'ubundi bwoko, bamaze gutegwa n'Abamoni, barabona ko badashoboye kubagwanya, ariko bari bibagira ko hariho Imana yakuye basogokuruza babo muri Egiputa. Bari bibagiye ko hariho Imana yabanye na sogokuruza wabo Aburahamu mwiki gihugu nyene. Aburahamu ntiyubatse inzu, Aburahamu yagenda ashingura amahema yongera ashinga yandi. Ariko iki gihugu harimwe amazu meza, harimwe ama etage, ariko Imana ntiyakundira ko Aburahamu yubaka inzu mwa kino gihugu. Umuhungu wiwe Isaka araza, nawene bigenda uko, na Yakobo araza bigenda uko. Biza kurangira bageze hehe? Muri Egiputa. Baza kubayo. Inyuma y'imyaka 430 baravayo baragaruka mwa kino gihugu. Imana ibaha igihugu gifise injya, Imana ibaha igihugu gifise amazu, Imana ibaha igihugu cubatswemo ama entreprise batubatse, Imana ibaha ama etage batubatse, Imana ibaha intebe bataguze, ibintu byose basanga birakwiye. Kuko Bibiliya iritubwira ngo Imana yomo ya bene kino gihugu irabirukana abandi barapfa, ndetse n'abasigaye yabirukanishije amavubi. Arabajya barahunga baromoka, bashikira iki gihugu ibintu byose bikwiye. Bamaze gushikira iki gihugu, ariko Uhoraho mu bugaragwa yari yarababwiye ngo ntibaze bayibagira. Igihe cyose n'abana babo baze bame bababwira ivyo babonye n'ivyo Imana yabakoreye ku kiyaga gitukura, ingene babanye n'Imana mu bugaragwa. Inyuma y'imyaka 40 bari mu bugaragwa, Imana ibaha injya ku munsi bahamana. Ntiyigeze ibaha ivyo baraza canke ivyo biritsa, yabahaye ku munsi. Ivyo vyasigura iki? Vyasigura ko Imana yashaka ko igihe cyose babaho badepanda ku Mana, ko igihe cyose babaho bizigira iyo Mana, bamenye ko babeshejweho n'Imana, batabeshejweho n'ubuhinga bwabo. Bamenye ko babeshejweho n'Imana, batabeshejweho n'amashu canke inzahabu bakuye muri Egiputa. Kuko ivyo barabigiranye inyota muri Egiputa, kandi barabigiranye n'inzara muri Egiputa. Imana yabagiriye neza. Inyuma y'imyaka 40 ibirato vyabo ntivyashize. Imana yabagiriye neza. Inyuma y'imyaka 40 imyambaro yabo ntiyaheze. Ivyo byose nayo mateka yose barabyibagira, ntibabyigisha abana babo. Generation zagiye zibona kugira neza kw'Imana zigenda ziravaho zirapfa. Hashikirwa batigeze babona kugirwa neza n'Imana, bagiye bavuka mu nyuma, baca basubira guhurumbira za Imana yari yarababujije. Bagira kaga kanini cyane. Bene data, ivyo twoshika ko byose, inzu wozubaka kandi ukazironka, kuko ivyo birondegwa n'amaboko, kandi Imana irabitanga. Nagira ndababwire ngo amafaranga twoyashika ko tukayaronka. Nagira ndababwire ngo ubutunzi bwose umuntu yifuza twobushika ko tukaburonka. Ariko ntituze twibagira Imana yadukijije, ntituze twibagira Imana yaducunguye, ntituze twibagira Kristo Yesu yatanze ubugingo bwiwe, akabambwa, akambara ubusa, akambara amawe ku musaraba, agapfa. Ntituze tumwibagire.
ivyo wokora byose uzoshire Kristo imbere. Amafaranga no yashira kuzoshire Kristo imbere. Nta na kimwe dufise tutahawe n'Imana, kandi nta nico tuzoronka tutazohabwa nayo. Ni naco gituma ivyo twokora byose dukwiye gushira Imana imbere. Bantu b'Imana, iyi si tuyifise kwigihe gito, kandi ugiye kuraba imyaka umaze niyo usigaje ugacuraba niyo twabwiwe ni mike cyane. None ntiyabwiye ntuzenya bamaze kugarariza, yabwiye no tugeze ubu ndazinutswe abantu bo mwisi ntawe uzorenza imyaka 120. Mfise 36 nsigaje ngaha, ni mike cyane. Nubwo Imana yompa ibikomeye byose iyo myaka yozombana mike cyane. Nagira ndababwira ikintu kimwe, ariko igikenewe niki? Hakenewe Kristo Yesu mu buzima bwacu. Ntiwite ku ntege nke zawe ufise, ntiwite kuco abantu bakugize, ntiwite kuco abantu bakwise, ariko wite kuco Kristo avugana nawe. Mbega Kristo avugana nawe iki? Mbega Kristo akuyagisha iki? Ivyo byose twobironka, ariko ni vy'igihe gito. Igikenewe cyane niki? N'ubugingo budashira. Haleluya! Igikenewe n'ubugingo budashira. Iyo mbonye ko hari umuntu apfuye atihanye ndababara cyane. Ndumva gahinda. Ndumva gahinda. Ndumva gahinda. Bimaze iki guharanira iby'isi byose? Bimaze iki guharanira ubutunzi kandi ukabushikako? Mugabo kazogira iherezo ribi. Bifise akamaro gake. Nta kamaro na kamwe ivyo byo kumarira. Mbega ndababaza, uwo munsi ndazi ko hari abantu bashobora kuba barahana, ariko kandi ivyo byose twe two turaharanira babifise, ariko bipfuza ico tuma babibura, ariko bakagira ubugingo budashira. Amen. Bantu b'Imana, numva ndababwira ikintu kimwe. Tuza kugira agaciro, umuntu aza kumenya agaciro ka Kristo mu buzima bwiwe, aza kumenya agaciro ka Kristo twakiriye iyo ugeze mu bibazo. Erega iyo umuntu ahaze aba yumva kumenga byose birakwiye. Iyo amafaranga akwiye ababona ko byose abifise. Iyo abana wabaronse waraharaniye kurondera abana, uranigana mpakurarongora. Wari wumva ko ari cyo umutima wawe wipfuza, kandi waragishitseko. Wari wumva ko maze kurongora wari wipfuza abana, kandi warabarose. N'ivyo bagaburira warabirose. Ariko nagenda babwire ibyo byose birafise iherezo. Ivyo byose birafise iherezo. Kristo Yesu yamaho ibihe byose. Kristo Yesu yamaho ibihe byose. Uwo niyigera abura mu buzima bwacu, kandi ntazokwigera avaho, kuko nuwe ibihe bidashira. Haleluya! Ni naco gituma turakwiye guharanira ibindi byose, tukaza kubiharanira ariko twaharaniye ubwa mbere Kristo Yesu. Kuko we ivyo byose duharanira bitarabaho Kristo yariho. Haleluya! Umuntu aza kumenya agaciro k'ivyo bintu byose ka Kristo muri we, iyo amaze kubona ko ivyo yarondeye byose bidashoboye. Sinzi ko ico kintu mukizi. Hari igihe ugera ahantu ukumva ko ivyo ufise byose bidashoboye, ariko ukeneye ubundi bufasha. Kandi ubwo bundi bufasha n'ahandi buzanana ni muri Kristo Yesu adusanga mu ntege nke. Yafashe ibyari binyantege nkabigira ibinyenkomezi. Ni Kristo Yesu azura ibiko birapfa akabiha ubugingo. Nta wundi tuba dukeneye inyuma y'ivyo bindi byose. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Jewe nigeze kuba ahantu, maze kuba ahantu nisanga ndahantu mu mpome zine. Maze gusanga ndi mu mpome zine, kandi naje sinarinzi igituma ivyo bintu ndabirimo. Sinarinzi izo ntambara igituma nazigiyemwo, kandi sinarinzi igituma ndiko ndazibamo. Inza gusanga ivyo nubatse byose nari naraharaniye kubaka no gushikako, nsanga ataco bikimariye. Sanga umwana sinari bumubone, n'umugore nari naraharaniye gushikako sinari bumubone. Amafaranga nari naraharaniye gushikako sinari buyabone, kuko nta burenganzira nari ndayafitiye. Aho nari nko mu kindi gihugu, kuko ngaha twahita ngo ni mu gihugu.
iyumvira kwita igihugu mu kindi kandi uri mu kindi gihugu, kuko aho uri hatandukanye n'aho abandi bari. Inza gusanga ya mafaranga yose twaharanira ntashoboye kunkuraho ndi, ntashoboye. Ariko hari umugabo nari narizigiye, uwo mugabo nari narizeye, uwo niwe yashoboye kumfata ukuboko ankuraho hantu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uwo niwe yahankuye. Bantu b'Imana, muramaze kubona umuntu akwagiriza icaha, umuntu aba ari we yarajejwe kukuburanya, akagaruka uhoraho agahindura ururimi, atari mu muntu umwe ndetse mu bantu barengandwe bose bagahindura ururimi bavuga ati uyu siwe, kandi ibyo tumuvuga ko turamubeshera ntiyarimo muri sentare aho ngaho. aho ico kintu natahuye neza ko Imana yo mwijuru ari Imana itagideni. Haleluya, haleluya. Natahuye ko ari Imana itagideni, uyikorera mu kuri no mu kugororoka nawe azobona ukugira neza kwayo. Byabaye ari vendredi rendi nari ntashe nsubiye mu rugo ari vendredi, kuko Imana yagizene yamvuganiye. Yari yarambwiye ijambo ngo ntuzugire ico wireguza, ariko nugera imbere y'ubucamanza je nzokugenera ico uri buvuge. Sinavuze, ariko yarabavugishije. Haba kugira iki? Haba gutabagwa. Bantu b'Imana, twizera Imana, kandi Imana twizigiye ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye. Tureke kwizigira Imana nkaho tuyifata nkaho umenga nibitito, tureke kwizigira Yesu nkaho tubona umenga nibitito. Tureke ivyaha ariko twizigire Yesu. Habe kugororoka. Nagenda kubwire ngo hari byinshi warondeye igihe kirekire utarashikako, ariko umunsi wofata decision yo kuvuga ati ngira nihu umwami w'abami, byose bizocamo. None singabo bavuze ngo byose turabihebye, n'ibigirwamana turabihebye, turagarutse kuri wewe kugira ngo udurokore basi iri rimwe. Bari baratahuye ko ibigirwamana bari barizeye, bari baratahuye ko izindi mana bari barizigiye zitari gushobora kubakiza abamoni, ariko batahura ko hari uhoraho yajabukanye basogokuruza babo ikiyaga gitukura, ko na nuno Musa akiri karakora. Bantu b'Imana, ibi tuvuga si imigani n'ivyabaye. Nimba uhoraho avuga ngo nduhoraho yamaho ibihe byose, kandi we ntahinduka, kandi yamaho ibihe byose. Wewe ntuhinduka, wewe ntuhinduka, wewe ntuhinduka, wewe ntuhinduka. Imana yacu ntihinduka, uko yari ejo na none umunsi ni kwiri. Yiha umwanya izogutabara, yiha umwanya ntihinduka. Niwizigire Kristo azogutabara. Kristo Yesu ntahinduka, uko yari ejo na none umunsi ni kwari. Yamara imasi igihe cose, ariko arakeneye ko tumwiha, ariko arakeneye ko tumwiha wese kugira ashobore gutabara ubuzima bwacu. Urashobora kumenga uri mu bibazo udashobora kuvamwo, urashobora kubona umenga uri mu zindi ngorane utovamwo, ariko nagenda kubwira ngo hari ukwiye kugufata ukuboko kandi akagukurayo. Amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Kuko umwanya ukura tujana hari imirongo ntaza gusoma. Tuba tuharaba ngaha muri abacamanza, nuko bagenda barondera witwa ngo Yefuta. Uyu mugabo Yefuta muraza kuvyisomera birimwo ku murongo ku bacamanza igice ca 11 ku murongo wa 4 kugeza ku 10. Bagenda kurondera uyu mugabo Yefuta. Uyu mugabo Yefuta yari yaravutse mu buryo butari bwo. Uyu mugabo aza kwisanga yavutse mu buryo bw'ishushu. Uyu mugabo aba bavukana baramwirukana, baramubwira ngo ntibikwiye kubana natwe, kandi ntibikwiye kutorana kwa data, kuko uburyo wavutsemwo atari bwo. Ntushobora gutorana muri twebwe ntidushobora gusangira umugabane n'umwana w'ishushu. Uyu mugabo baramwirukana. Uyu mugabo ngo aragenda yomoka igihugu, aragenda bo kwiwe
amateka y'umuryango amucika idonke bamuciriye ko amateka y'umuryango ntiyaba agifise uburenganzira bwo gutorana nk'abandi bana, ntiyaba agifise uburenganzira bwo kwitwa umugereyadi nk'abandi bana, ntiyaba agifise uburenganzira bwo kuba umwana mu rugo nk'abandi bana. Aza kwireturuva asanga ari mu gahinga. Bibiri tubwira ngo uyu mugabo ngo nuko agenda bikibandi co mu gahinga. Abandi bana bari mu rugo bako barajya, abandi bana bari babayeho mu buzima bwiza, we wabikibandi co mu gahinga ngo nuko arondera groupe y'abantu bakorana ngo bakaza bagenda bambura abantu, ari kibandi co mu gahinga. Kandi yari umwana yari akwiye kubaho mu rugo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nuko ngo abamoni bamaze kuza ngo batera babagiriyadi, ngo nuko bagenda kurondera Yefuta, baramubwira ngo turashaka kuza kudutabara, nguze ujane natwe ku rugamba, ngo kandi nujana natwe ku rugamba ngo tuzogugira umukuru muri twebwe uheze utuganza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ngo utukugira umukuru muri twebwe uheze utuganza. Uwari yaratawe, uwari yaraciriwe kwa mateka, Imana yikwibutse nta numwe atokurondera. Imana ishatse kukuduza, Imana ishatse kukuzamura, izokuzamura ititaye kucuri, izokuzamura ititaye kuri diploma ufise, izokuzamura ititaye mu ntara uvuyemwo. Haleluya, izokuzamura ititaye ku mashure wize, izokuzamura ititaye mu muryango uvamwo. Hari ico umuryango wakugize, ariko hari ico Imana yateguye kuri wewe. Haleluya. Kandi ico umuryango wakugize ntigikuraho ico Imana yateguye. Ico Imana yateguye nico gikomeye cyane gusumba ico abantu bibaza kuri wewe. Nuko ngo baragenda bamurondera iyo yibereye nk'umubandi, voyou mayibobo, baramurondera baramubwira ngo ngudufashe. Iyumvire ivoyou y'imayibobo yibera mu ishamba, bakabona ko ari ikwiye kuza kubarokora, bakabona ko ari ikwiye kubatwara. Uwari yaraciriwe kwa mateka nawe arababwira ngo vy'ukuri ivyo mumbwiye nukuri, Uhoraho nami ikiganza ciza nkanesha abamori, vy'ukuri muzokwemera ko ndabatwara. Erega basha, hari gihe Imana iguha favere ukumvuga ati none vy'ukuri ni jewe canke byagenze gute? Uyu mugabo biramusiga kumva ukuntu bamubwira ngo uzodutwara, nawe arabaza ngo Imana nimi ikiganza ciza, vy'ukuri muzovyemera. Hari amajambo ngaha baza guhereza ko aravuga ngo baramubwira ngo nukuri ngo Uhoraho ngo niwe cabona cacu civyo tuvuze. Muraza kwasoma, muraza kuyibona. Nanse kwasoma kukwera umwanya ari munini wari muto. Jico tuvuze. Bibiri tubwira ngo nuko uyu mugabo ngo agira ikiganza ciza anesha abamori, acatwara abagereyadi. Haleluya, uwari yaraciriwe ko amateka agaruka kuba umwami, agaruka gutwara abari baramusuzuguye. Haleluya, amajambo mora numva ngo Imana niguhezagira izoguhezagirira aho wasuzuguriwe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Izoguhezagirira aho wasuzuguriwe, nikuzamura izokuzamurire nahajya nawe batware. Weho kuki nawe batware utanga amategeko, kuko Imana twizigiye ari Imana ishoboye, si Imana y'inyantege nke. Oya, si Imana y'utuntu duto duto. Oya, si Imana yo mu bitayo mu mataba gusa no ku misozi bayo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye. Uyu mugabo aho yari yaraciriwe ko amateka, ubuzima bwiwe burahinduka, nawe aba udasanzwe. Nagira ndakubwire ngo kwiha Imana no kuyizigira bizotuma ugera kure, bizotuma ugera kure. Niwizigira Imana, nuyizere, uwo wakiriye umwakire nyene umugumeko. Kandi nagira ndababwira mbe mwari muzi gituma abantu benshi, abakizwa benshi tudahinduka. Mwari mubizi igituma abakizwa benshi badahinduka? Reka ndakibabwire mukimenye kandi mucumve. Igituma abakizwa benshi badahinduka ni iki? Ni kubera ko abakizwa benshi badakunda, usanga hari abantu umuntu akumva ko akijijwe,
mugabo gukizwa kwiwe ukabona umenga ntikugira ifatiro, agakiza kiwe ukabona umenga ntigashinze imizi. Ni kubera iki? Nuko hariho ivyo bita nk'inyungu, nuko hari ivyo bita inyungu mu buzima bwabo ariko atari inyungu, kandi izo nyungu zabo nizo zituma batinziza Kristo muri bo, kugira Kristo aze kuganza muri bo, kuko kwinziza Kristo muri wewe bihindura ubuzima bwawe, kandi kwinziza Kristo muri wewe bimaze guhindura ubuzima bwawe hari ivyo uzoba utagikora, kandi hari ivyo bakora byari bisa nkaho bibabeshejeho. Ivyo rero ukora bisa nkaho bikubeshejeho ariko bidahimbara Kristo. Nico gituma usanga je ndi umukristo kandi akemera Kristo, mugabo Kristo ntaganza ubuzima. Warakiriye Kristo ariko Kristo nta kontrol ubuzima bwawe, kuko Kristo yo kontrol ubuzima bwawe hariho ivyo ucuheba, kandi ivyo navyo woheba ubibona nk'inyungu muri wewe. Nico gituma aragahinda kenshi mu bakristo, uzoza usanga benshi bapfira mu byaha, uzoza usanga benshi bagira ubuzima bubi, bagira iherezo dibi. Kukubera iki? Kuko hari utuntu bibikiye muri bo kwinziza Kristo abaje konona afere zabo. Hariho abadashaka ko Kristo aba muri bo, kuko Kristo yonona afere zabo, kandi izo afere zabo bakabona ko izo zibabeshejeho. Ariko nagenda kubwira ngo n'umunsi rekura vyose winzize Kristo muri wewe, ubuzima bwawe burahinduka. Haleluya! Hari ivyo witwa nk'inyungu kandi atari inyungu. Ivyo witwa nk'inyungu nivyo byakubujije gushika ku Imana yaguteguriye. Twasomye mu Bikorinto igice ca mbere ku murongo wa 27 turamanuka, haratubwira ngo yafashe ibinyantege nke abihindura ibinyenkomezi, afate abari abanyabwenge abahindura ubupfu. Haleluya! Wewe wibaza ko hari ivyo ufise muri wewe wabitse, kandi ko ari ivyo bifise akamaro, kandi ko ari ivyo biko birakubeshaho, ariko vyazibiye umugisha w'Imana, bituma udashobora gutera intambwe mu buzima bwawe kuko Imana yaguteguriye. Wewe ivyo ubona umenga biragukwiye, ariko Imana yo kugurura amaso ukabona ivyo Imana yaguteguriye birengeye ivyo wewe wibaza n'ivyo ubonesha amaso yawe. Ngo kuko ivyumviro mbiyumvirako atari ivy'ivyago, ariko ari byo kubagirira neza, n'ivy'umugisha, n'ivyumviro byo gutunga, n'ivyumviro byo kugera kure, n'ivyumviro byo kugwira. Ubu munsi hari ibyakubujije kugwira, kuko hari icyo Imana itokora mu buzima bwawe, kuko ubona ko ivyo ufise biguhagije. Imana yasize umutima muri Yefuta, imuhumu no kuvyanka ntiyari kuvyanga, yari kubankira. Ubwo butegetsi bwanyu ni mu butware ntabwo nshaka, ubwo bukuru bwanyu ni mu butware ntabwo nshaka. Yari kubabwira ati koma, genda mwigwane ko nanje nzokwigwanako, mbe ico mbwira coco ko mutazompinduka n'igiki. Yari kwibabwira, ariko kuko Imana ari yateguye gutabara aba bantu, kuko bahevye iki? Kuko bahevye za mana zitarizo. Iyo aba bagabo badaheba Imana zitarizo, bakavuga ati turazihevye tugiye gusenga wewe wenyene gusa, Imana ntiyari guhagurutsa umutima wa Yefuta kugira aje ku rugamba. Bamwirukanye amata gikwiye, bamwirukanye ubutunzi bugikwiye, bamwirukanye inka zikwiye, byose bikwiye. Ubu rero bari baje kumurondera kugira agwanira inyungu zabo. Yari kubabwira ati ubusinza, inyungu zanyu murabona ko zibangamiwe, ubu rero muraje kundondera kuko inyungu zanyu zibangamiwe, sinza. Ariko kuko hari umutima w'Imana muri Yefuta, kandi aba bagabo n'abakabari bihanye bakemera gusubira ku Mana nzima, Imana icihagurutsa Yefuta imuha inkomezi, ndetse imuha n'ikiganza ciza, bashobora kunesha aba bamori. Bantu b'Imana, mu buzima tubamwo bwa misi yose birakenera ko tugira ubuzima bwo kubaha Imana, birakenera ko twiha Imana akaba ari iganza ubuzima bwacu. Haleluya! Amajambo ni menshi, ibintu ni byinshi simbona, ariko turabandanya. Turabe Itanguriro 39, turahera ku murongo wa 2. Uhoraho abana na Yosefu bituma aroranirwa, aba mu rugo
rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko uhoraho ari kumwe nawe, kandi kuhoraho yamuhaye kugira ikiganza ciza kuco akoze ko cose. Amen. Yosefu atona kuri we aba ingendanyi yiwe, maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo afise byose. Maze ahereye igihe yamugize umubwiriza wo mu rugo rwiwe, akamuzeza ibyo afise byose, uhoraho acaha umugisha urwo rugo rw'uwo munyegiputa. Kubwa Yosefu umugisha w'uhoraho uba kuvyo yari afise byose byo mu rugo n'ibyo mu ndimiro. Uyu nuwundi yari yaraciriwe ko amateka, ndetse umuryango wari waramwanse. Iyumvire umuryango ukakwanka kugeza aho wipfuza ko wopfa. Amen. Iyumvire kuba mu ntege nke ukagira igeragezo ku buryo umuryango ukwanka ukifuza ko ushobora gupfa ntubeho, cyangwa umuryango ukakugirira ishari kuvyo ubona uhoraho agiye kugukorera. Yagize inzozi, izo nzozi zimukwegera akaga, bituma bene wabo bamugurisha. Bamaze kumugurisha bamugurisha n'abamidiyani. Abamidiyani baramujana bamugurisha na Potifari. Bamaze kumuha Potifari, akorera mu rugo kwa Potifari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nagira ndakubwire ngo uko byogenda kose, abantu bo kwanka batokwanka, abantu bo guta batoguta, nahisi yose yo kwanka, abo muvukana bakakwanka, ndetse no mu kazi abo mukorana bakakuzinukwa, ndetse ntagire umuntu numwe ubona ko akwitayeho. Ariko nagira ndakubwire ngo ico gihe nyene niho uhoraho azakakwitaho. Kandi nagira ndakubwire ngo ico Imana iba yaravuze kuri wewe, gica mu mazi, gica mu ruzi, gica mu muriro, kizosohoza. Naho umwana w'umuntu yokigwanya gute, ico Imana yakuvuzeho uzokiba. Kandi ico Imana yateguye ku buzima bwawe, nta muntu numwe afise uburenganzira bwo kuzogihagarika, kizoshika. Uyu mugabo baramugwanya babavukana, ndetse batako baramugurisha kugira inzozi ziwe ntizize zisohoze. Ariko mu kumugurisha Imana yari kirabakoresha. Haleluya. Imana yari kirabakoresha. Niwiteko ivyo ukuracamwe, ivyo ukuracamwo, inzira ukuracamwo canke ibibazo ukuracamwo, irashobora kuba ariyo nzira ikiri kuganisha ku musozo w'ibigeragezo vyawe, winjira mu masezerano. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Irashobora kuba ariyo nzira. Ushobora gukora business igahomba, ariko ntuzi igituma kirahomba, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu bibi no mu vyiza dushima uhoraho, navyo nurabishima. No si ijambo ry'Imana ritubwira mu bibi no mu vyiza dushima uhoraho, nawo byone urabishima. Nimba uhoraho yabiretse bigahaguruka bikaza ivyo bibi bikagushikako, nuko hariho inzira Imana igiye kugucira. Umugabo yitwa Shimeyi yaragiye ngaho aratuka Dawidi. Ewe Dawidi wawe, Dawidi nini? Dawidi wewe wamwicanyi we, waishe Sauli kugira umutware ubutware, none uragapfa nabo urakagira iki? Abo bari kumwe baramubwira ati, ariko ga mwami, kajya kagabo ntawo simba akagaca izosi. Dawidi arababwira ngo nimumureke, niba uhoraho yashimye kwa ntuka bitwaye iki? Nta kintu na kimwe ducamwo uhoraho atakizi, nta kintu na kimwe ducamwo uhoraho atabona ko tuko turakicamwo, nta ngorane nimucamwo Imana itabona kuri kurayicamwo. Ariko nagira ndababwira ikintu kimwe, nubwo dutinya ibigeragezo biradukuza. Ibigeragezo biradukuza. Jewe sinarinzi gusenga, ntavyo narinzi. Namenye gusenga maze kugira ibigeragezo by'abarozi, ku buryo irido yararira ku muriro itazima, kandi irido yo muri chambre amatara yose twayajimije ikaka itazima,
irimwo ubukankare, irimwo amahembe, irimwo imisaraba, nkasenga guteba naho nduha nkaheba nkagwa nkasinzira. Ivyo narabibayemwo amezi n'amezi nteba ndabimenyera. Iyaba mutama bica mu mpaka ngaha na madame bari ngaha bari kubashingira intahe. Kubona umuravyo umushwara mbe bitwa umushwara bimwe batuma abantu uza umuriro ukaka kuri miru umanuka uduga byaratumye ntimba menya kwegera Imana cyane. Ico gihe nabona umengana ubuzima nari narahahutse sigaje kubona umuntu wabona umuntu umenga yosara mwibarabara. Bwarira sinifuze gutaha muhira nkipfuza kuguma ku kazi kuko nibutse ijoro ngiye kubamwo nivyo ngiye kubona. Haleluya. Ariko ivyo vyose nivyo vyatumye mpaguruka. Byaratumye mpaguruka fata umwanya wo gusenga. Uhora harankomeza na none umunsi ndiho ntaco nabaye. Haleluya. Sinzi umuntu yigeze kumbaza ngo mbega kufisi ntahe nyinshi waciye mu bintu byinshi ukiri muto byagenze gute? Nanje sinzi gituma. Haraho Imana igucisha mu bintu kugira gukomeze. Haraho Imana igucisha mu bintu kiguri kuko ibifisa ikugomba. Dawidi imucisha mu kugurishwa aza kuba umu esclave imujana gushika no kwa Potifari. Muka Potifari aramwipfuza. Ariko Dawidi Yosefu ashika no kwa Potifari. Muka Potifari aramwipfuza. Amaze kumwipfuza bimukwegera kaga yisanga ari mu gasho. Kandi ntazi gituma apfunzwe, kandi nta caha yakoze, kandi mu rugo yararimo bagize umugisha kuko abana b'Imana tugendana umugisha. Haleluya. Haraho uzogera umugisha ugaragare kukubera wahashitse. Hariho biro uzokwinjiramwe ibihe bihinduke kuko wewe wahashitse. Haraho uzoshika ubuzima buhinduke kuko wahashitse, kuko turabanyamugisha. Kuko umugisha wacu atawudukurako nta numwe yo udukurako. Umugisha Imana yaduhaye utugumako. Iyo tugenda hose turajana. Uyu mugabo ageze no mu gasho ngo aza kwisanga bamugize umukuru wa gasho. Kukubera iki? Kuko umugisha wari kuri wo wagenda uvuga. Haleluya. Umugisha wari kuri wo wagenda uvuga niwashobora guceceka. Aza gusanga no mu gasho yabaye umukuru wa gasho. Uhoraho ateza akajagari mu rugo kwa Potifa, ateza akajagari mu rugo kwa Farao. Nagira ndababwira ikintu kimwe. Mu bibazo byose ducamwo byose si yabije kutwica. Ingorane zose ducamo siziza kutwica. Uwo munsi nuhura n'ikibazo sikije kukwica. Oya haba namba. Ariko hari ivyo ducamwo kugira bize kudukomeza. Hari ivyo tuza gucamwo ariko bize kudushikana aho Imana yateguye kutugeza. Irega icimana, none icimana yakubwiye uraza hizo gicisha. Urahazi? Nta na hamwe. Isezerano ryawe ntuza aho Imana izoricisha. Aho yoricisha hose igikuru nuko rizosohoza. Kandi kinyohera nuko ibigeragezo nubwo tubibamo nk'abana b'Imana ntitubigwamwo. Oya. Turaca mu bigeragezo nk'abana b'Imana ntitubigwamwo aho abandi babigwamo. Ariko two tuvayo turi bazima. Hama icimana yavuze ku buzima bwacu kigasohoza. Uyu mugabo aza kwiretruva asanga abantu bamusanze mu rugo kwa Potifari. Aza gusanga abantu bamusanze mu gasho. Bibiri tubwira ngo akagasho kari mu rugo kwa Potifari, kandi akagasho kafungwamwo abantu bavuye mu rugo kwa Potifari n'abantu bavuye ibwami. Erega byari gushika Yosefu agapfungirwa mu gasho ko hirya. Mbega iyo Yosefu atagugwa na Potifari byari kugenda gute? Byabaye ngombwa ko Yosefu agugwa na Potifari, kandi muka Potifari akamwipfuza kugira Yosefu aje mu gasho, kandi kuva mu gasho kwiwe kugira zoronke icimana yamusezeraniye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
uyu mugabo uhora amaze guteza akajagari kwa Farawo ngo nuko ngo abakevyi ngo n'abamushikanira inturire ngo barapfungwa abagabo babiri. Bukeye mu gatondo Yosefu yinjira mu ibohero asanga ngo barajonjogoye. Arababaza ngo ko mujonjogoye nibiki? Baramubwira ngo rega twarose inzozi, ngo kandi izi nzozi twabuzuzi dusigurira. Yosefu arababwira ngo se nimuzimbwire ngo ko ari Imana isigura inzozi. Amaze kuzimubwira nuko Yosefu arabasigurira, arababwira ngo muri mwebwe uyu azopfa uwundi azosubirwa ku kazi. Kandi uko Yosefu yabasiguriye erega niko byagenze. Nuko Imana irotesha inzozi Farawo. Imaze kumurotesha inzozi Farawo agira inzozi zibura uzisigura. Murumva umugambi w'Imana, procedure y'Imana kugira utugeze ku masezerano, kugira utugeze aho yaduteguriye. Bantu b'Imana harabamwe inzingu, sigiye cyose tuzogenda bizogenda bimeze neza, sigiye cyose bigenda bigororotse, sigiye cyose tuzogenda tumerewe neza. Muco Imana yaduteguriye harabamwe inzingu, harabamwe guhera, harabamwe kwihangana. Ivyo byose tugenda tubicamo. Harabamwe n'ukwihangana kugira ushike ku Imana yaguteguriye. Amen. Haleluya. Nuko uyu mugabo aramubwira ngo rega databuja, abwira Farawo ngo rega databuja nibutse ko ivyaha byanje nakoze, ngo kandi ivyaha byanje nakoze ngo ndavyibutse, ngo nibutse ko tukiri mwahariya mwakariya gasho aho wari udupfungiye twagize inzozi duhurirayo n'umuhungu w'umuheburayo, kandi uwo muhungu w'umuheburayo ivyo yadusiguriye niko nyene vyagenze, ngo genda mumunzanire. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwari nkengerwa, uwari yaratawe, uwari yarahebwe, uwari yaragurishijwe aba umwesclave kuko yari ku kuboko kw'Imana kandi yari mu impemu y'Imana. Uhoraho abana nawe muri izo nzingu zose. Biza kurangira ageze mu rugo kwa Farawo aca aba premier ministre. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Uhoraho abinyuma y'ijambo ryiwe kandi akarishitsa. Ijambo yivugiye ararisohoza kandi rigashika. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Masara tujanye. Novuga kuri Gideyoni. Uyu mugabo Gideyoni yari umuntu yarakengerewe mu miryango iwabo. Gideyoni yari umuntu mu miryango iwabo yari uwo muntu wo hanyuma. Ariko Uhoraho aramusanga ngo aho yinyegeje akarakubita ingano, aramubwira ngo wa munyenkomezi we ngo genda uko inkomezi zawe zingana. Gideyoni arababwira ngo mbega nobu munyenkomezi gute? Ngo umuryango w'iwacu ari uwo hanyuma, ngo umuryango w'iwacu ngo turi abantu b'abakene bo hanyuma, mu miryango y'iwacu na jenda umuhererezi, nobu munyenkomezi gute? Ariko Uhoraho aramubwira ngo genda uko inkomezi zawe zingana. Haleluya. Yesu ijambo ry'Imana yatubwira aha ngo nuko ngo Gideyoni ngo Uhoraho amubwira ngo koranya ingabo ngo uje ku rugamba uje kugwanya abamidiyani bari babamereye nabi, bari barabirukanye. Naho ze nsoma ya majambo Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli batera imbuto, ngo haje imbuto zitanguye kumera, ngo abamidiyani n'ayandi mahanga yose ngo adashobora guharurika, ngo bagaca baza n'isinzi mu mirima y'Abayisirayeli ngo bakayihonyanga yose, imirima akayihonyanga, ngo hamwe atani murima numwe usigara, ngo Abisirayeli bakicwa n'inzara. Aho bari babunze mu bitandara by'amabuye, aho bari babunze barinyegeje barahunze abamidiyani, ngo Uhoraho niho yasanze uyu mugabo Gideyoni. Aramubwira ngo haguruka nkuko inkomezi zawe zingana. Haleluya. Ufise ikibanza ushobora kuburimwo ubona ko bitagishoboka, ariko nagira ndakubwire ngo Yesu arashobora gusanga muri ico kibanza. Yesu ashoboye kugusanga muri ico kibanza akakubwira ngo haguruka. Nawe ndakubwiye ngo hari ivyari byaranse kubikora, haguruka uno munsi ubikore kuko Yesu Kristo avuze ngo bikore. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Genda ukora ico utari ukwiye gukora, ico wabona ko cyari cyarakunaniye. Wari ufise ukuntu wisuzugura, wari ufise ukuntu ubona kumenga wewe ntivyoshoboka, wari ufise kumubona ukuntu ubona kumenga amashure wize arakurimita, umenga harahutogera. Ariko nagira ndakubwire ngo genda n'ubu subira usenga Uhoraho kandi azogukomeza kuko ari wamufata abanyantege nke
akabagira abanyenkomezi, ari wafata bari byari bigiye gupfa akabigira bizima. Nuko Uhoraho abwira Gideyoni, aramubwira ngo izo ngabo watoranije ni nyinshi. Gideyoni atoranya ngo ingabo 32,000. Amaze gutoranya ingabo 32,000, Uhoraho aramubwira ngo bajane ku musozi ndabagusuzumire. Amaze kubashikana kuri uwo musozi, nuko Uhoraho aramubwira ngo abo bantu ni benshi cyane, bozohava bibaza ko aribo barondeye intsinzi bagatsinda abamidiyani kubera ku bwishi bwabo. Ariko ndakwinginze babwira uti uwumva afise ubwoba bw'intambara nasubire muhira ataye. Muri uwo mwanya abantu 22,000 bava mu rugamba bose barataha. Haleluya, haleluya. Uhoraho aramubwira ngo nabo bandi ni benshi, subira ubamanukanire ku mugezi ndabagusuzumira. Abagenda banywa amazi basabagira n'abapfukama ndaza kukubwira abo uri bujane. Bamaze kuraba basanga abanyoye amazi basabagira basanga n'abantu 300. Uhoraho aramubwira ngo nutwara abo nyene kuko aribo natoranije. Haleluya. Nagira ndakubwire ngo ubwinshi bw'abantu sibwo buzotuma ushikaho wogeze. Kuvuka mu muryango ukiza cyane sivyo bizotuma nawe ukira. Oyaye habanamba kwiga amashure menshi cyane sivyo bizotuma nawe ushobora kuba hejuru y'abandi bose. Oya habanamba kuvyara abana benshi sivyo bizogukiza. Ariko nagira ndakubwire ngo uzokizwa nuko Kristo Yesu ari we yabikoze kugira icubahiro kize kibiciwe. Uhoraho ashaka kwicubahiro kibiciwe ibihe byose. Ntiwite kucurire runo munsi, ntiwite ku ntege nke zawe ufise, haba mu ntege nke z'umubiri, haba mu ntege nke za finance z'ubutunzi. Ivyo byose ntuvyiteho, ariko wite ku ijambo ry'Imana rivuga, wite kuco Kristo Yesu yavuganye nawe, kandi byose bizogenda neza. Uyu mugabo Petero avyuka araroba ijoro ryose. Amaze kuroba ijoro ryose, ayi mirongo muraza kuyisoma, murabona ko ntariko ndayisoma. Amaze kuroba ijoro ryose, buca mu gitondo ata kintu na kimwe yarose. Barikawo nta kintu na kimwe bafise, bariko bariyogereza insenga, babona umugabo Yesu araje. Arababwira ngo ni muntize ubwato. Petero amutiza ubwato. Amaze kumutiza ubwato aramubwira ngo bwigize hirya mu kiyaga buve ku musenyi. Yesu atangura kwigisha. Amaze kwigisha arigisha ahamagara Petero aramubwira ngo ingo rero ushikira ubwato bwawe uterere hirya mu kiyaga mu idamba. Petero amaze guterera ngo kweza ubwato urusenga yumva ntiruza, arakwega urusenga ngo ruhakwa gutabuka. Niko Bibiliya ivuga. Baroba amafi menshi ku murango. Haleluya. Muri kamenyere ka Petero yarazi ko amafi arobwa mu ijoro, ariko Yesu ahageze system irahinduka, amafi arobwa ku murango. Haleluya, haleluya. Nagira ndakubwira ngo ntube muri kamenyere kawe, nube mu vyumenyereye, ariko kwinziza Kristo muri wewe ibintu birahinduka, ubuzima burahinduka. Ivyo waruzi ko bitabaho birabaho, ivyo waruzi ko bidashoboka bigashoboka, kuko Kristo wamwinjije muri wewe. Nuko Petero aravuga ngo vahondi kuko ndi umunyabyaha. Haleluya. Petero asiga ivyo bintu byose aragenda akurikira Yesu. Ijambo ryanyoheye cyane muri ano majambo. Petero yatije ubwato Yesu. Ndakwinginga nawe no munsi utize umwanya wawe Yesu Kristo. Ndakwinginga nawe no munsi utize ubuzima bwawe Yesu Kristo. Ndakwinginga nawe no munsi utize ivyumviro vyawe Kristo. Raba ivyo bintu byose byakubuza ubimutize. Ubimutiza bikoreshe, bimutize. Mutize uwo mwanya, mutize ivyo vyumviro vyawe, mutize, bimutize. Mutize uburyo bwawe, umutize ivyo byose ubona byari bigoranye. Yesu Kristo agukorerere miracle. Mutize umwanya, umwizigire. Mutize ivyumviro vyawe, mutize ubwenge bwawe. Ntubone ko ubwenge bwawe ari bwo bushoboye, ntubone ko ubwenge bwawe ari bwo buzokugeza aho wifuza kugera, ntubone ko abo muvukana bahambaye ari bazokugeza aho ukwiye kugera, ntubone ko amafaranga yawe ufise ari yakwiye kuzokugeza aho wifuza. Iyo systeme ni yabisi bose barimo, ariko kandi n'aba Petero bari bafise systeme yuko ifi zirobwa mu ijoro. Ariko Yesu ahageze, Petero akamutiza ubwato, ibintu byaciye bihinduka, ifi zirobwa ku murango. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
ndakwinginga uno munsi utize umwanya Yesu. Igihe cyose wabayeho umenyereye kameremere kingene ibintu bigenda ubihagarike, ariko ubeho wisunga Yesu, udepanda ku buzima bwa Yesu Kristo. Igihe cyose Uhoraho yahaye Abisirayeli indya ibifungurwa muri Egiputa, Bibiri tubwira ngo uko yabaha manu, uwayora byinshi yasanga atavyasagutse, kandi n'uwayora bike yasanga atavyo yakeheranije. Yesu amaze kuza nawe ababwiye abigishwa, bamubwira ngo nutwigishe gusenga. Aramubwira ati Yesu twigishe gusenga kuko tutazi gusenga. Arababwira ngo murasenga muvuga muti dawa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze kandi uduhe n'ivyo kurya bidukwiye uno munsi. Kukubera iki? Ivyo byose byabaho kugira Yesu Imana yatanze indya muri Egiputa, ibabwira bazitora ku munsi kugira bamenyere ubuzima bwo kubaho badepanda kuri Kristo Yesu. Nibibaze ko ari wo bibeshejeho, ariko igihe cyose babeho badepanda kuri Yesu, babeho badepanda ku Mana, bamenye ko ari yo Mana ibabeshejeho. Yesu nawe ababwira ngo musabe ivyo kurya bibakwiriye uno munsi, kugira uno munsi tudepande. Imana irashaka ko igihe cyose twama tudepanda kuri yo, tutabona ko tubeshejweho nico turi, tutabona ko tubeshejweho n'ubwenge bwacu, ariko igihe cyose twame tubona ko tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Murakoze. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Amen.